Nshuti namwe bakunzi ba BTV ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro BTV Sport. Uno munsi rero nko mubibona nkaba ndi jenyene kugira ngo ndabashikirize amakuru y'inkino atandukanye avugwa hano iwacu eka mbere n'ayavugwa mu makungu. Nkuko vyama rero mbanza kubashikiriza ingingo nkuru z'amakuru tuba tubafitiye mu kiganiro BTV Sport. Hano iwacu tuzakwabwira ibijanye n'inkino zo gusiganwa canke atletisme uko mwovyita zari zatunganijwe n'ishirahamwe ryitwa Force Jeune Francophone ryo akaba ari ishirahamwe gishengero bita Église Universelle. Bakaba rero bari batunganije kuri uyu wa gatandatu w'indwi twaraye turangije inkino zo gusiganwa mu mice itandukanye, tukaza kubabwira abasiganywe ababaye abambere, tubabwire n'ibindi bitandukanye bijanye n'iryo higanwa. Turaza kandi kumviriza Gahungu Fabien asanzwe ari umunyabanga mukuru w'ishirahamwe ry'urukino z'inkino za atletisme, araza kutubwira ico izo nkino zafashije abanonotsi b'abarundi. Nawe Kwizera Rodrigue niwe yabaye wa mbere mu basore bakuze aho bita aba senior, akaba akorera muri club ya hano mu gisagara ca Bujumbura. Nawe nyene araza kutubwira ico izo nkino zabafashije. Zikaba ari inkino zari zifise icivugo ngo ndiruka nkanyaruka cyane kurusha ibiyayura mutwe. Hari rero mu ntumbero yo kwiyamiriza ibiyayura mutwe na cyane cyane mu gwaruka mukaza kuhumvira ibitari bike. Hani wacu kandi mu nkino za rugby harabaye ihiganwa tournoi yabaye kuri uyu munsi w'Imana ku kibuga ca Tampete, aho imigwi itandukanye mu gisagara ca Bujumbura yahuriye, mugabo kandi n'iyindi migwi yo mu ntara hagati haba za Rumonge n'ahandi nabo nyene barashoboye gukina izo nkino za rugby. Mukaza kumva ingene vyagenze muri kino kiganiro. Turaza kandi kumviriza usanzwe arongoye ishiramwe ry'urukino rwa rugby witwa Albert, akaza kutubwira intumbero nyamukuru yabatumye batunganya izo nkino. Muri basket naho bari baramutse bakina kuri uyu wa gatandatu no kuw'Imana inkino muri tournoi d'ouverture, n'inkino zitangurira ihiganwa buca ritangura mu minsi iza. Nuko narimeje kubabwira yuko mu nkino zo kunonora imisi ya atletisme habaye inkino kuri uyu wa gatandatu, inkino zabirenga mu gisagara zikaba zahuje abanonotsi bava mu gihugu cose. N'inkino zari zatunganijwe n'ishengero Église Universelle, bakaba ari ugwaruka rwitwa Force Jeune Francophone niyo batunganije izo nkino. Inkino rero zari zahuriyemwo abanonotsi bavuye mu mihingo itandukanye y'u Burundi, kandi rero bakaba ari abanonotsi guhera ku bana bakiri bato guhera ku myaka 15 gushika mbere no ku bantu bakuze bamaze no gukukuruka. Mu bana rero hagati y'imyaka 15 na 17 mu bahungu wabaye wa mbere ni Igiraneza Fred w'Igitega, wa kabiri yabaye Rukundo Fidele w'Igitega, nawe nyene ni Nazwe Lionel akaba yabaye wa gatatu no muri club Aigle Noir ya hariya Imakamba. Mu bigeme bafise iyo myaka nyene 15 gushika kuri 17 witwa Kezimana Janine wariya muri club Notre Avenir yo mu Kayanza niwe yabaye wa mbere. Wa kabiri yabaye Muhoza Vanessa wo muri Aigle Noir yo mu Mugamba, wa gatatu wa Nini Nahazwe Sophie wo muri Notre Avenir yo mu Kayanza. Mu bahungu baba junior witwa Ndikumana Celestin niwe yabaye wa mbere no muri club y'Ibujumbura Aba, akaba yakwirikiwe mu kibanza ca kabiri no witwa Bukuru Jean Marie no muri Aigle Noir y'Ibururi. Butoyi Jean Dodi yabaye wa gatatu no muri club Aigle Noir y'Ibururi. Mu bajunior babigeme Niragira Irene niwe yabaye uwa mbere no muri Aigle Noir y'Ibururi. Niyo nsaba Anita abo wa kabiri no muri Message y'Ibururi, nawe niyo mahoro Micheline aba wa gatatu no muri club Message yo mu ntara ya Bururi. Naho mu bahungu nababwiye ko uwabaye uwa mbere mu bahungu bakuze, turaza mbere no kumviriza interview yiwe akaza kutubwira ibitandukanye. Hanyuma harabaye kandi no gusiganwa ku baveterano, kuvuga babantu batagisiganwa kubera bamaze gukura. Mu badamu wabaye wa mbere n'uwitwa Niyo Kindi Ange, wabaye wa kabiri n'uwitwa Ntawumvukiye Marceline,
wabaye wa gatatu nuwitwa Mpawe n'Imana Consolate. Tugerageje kuraba amaklebe canke imigwi yari yitabiye izo nkino, umugwi wa Muzinga canke club Muzinga niyo yabaye ya mbere. Umuntu aravye abanonotsi bayo ingene bagi barafata ibibanza vyiza, nayo aba ni club yo mu gisagara ca Bujumbura niyo yabaye iya kabiri, ikaba mbere yari yo yavuyemwo umusore yabaye wa mbere mu bakuze mu bahungu. Hanyuma club yabaye ya gatatu ni Message y'Ibururi, nayo nyene abanonotsi bayo bakaba barashoboye gufata ibibanza vyiza. Nuko rero izo nkino zirangiye twarashoboye kwegera abatandukanye duhereye kubazitunganije kugira ngo tubabaze ingene ico gikorwa intumbero yaco. Twahereye kuri Ndikumana Mediatrice, numwigeme asanzwe ari muri Force Jeune Francophone. Tutangura tumubaza intumbero neza y'izo nkino, akaba yatanguye mbere atubwira Force Jeune Francophone icarico. Hanyuma mu nyuma y'uyo mwigeme Mediatrice twaciye twegera Gahungu Fabien, asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe rya atletisme mu Burundi. Twatanguye tumubaza ico izo nkino zimarira abanonotsi, akaba yaravuze ko ari inkino nziza zifasha kugira ngo abanonotsi babone aho bageze. Nawe nyene tumutega abiri. Kwizera Rodrigue niwe yabaye uwa mbere muri club y'Ibujumbura mu basore bakuze canke abasenior. Nawe nyene twaramwegereye tumubaza akamaro k'izo nkino, na cane kwizo nkino bari bazitiriye ngo ndiruka cane kurusha Ibiyayura Mutwe. Tumubaza akamaro k'izo nkino, aratubwira yuko ari vyiza cane kuko hajya ngo umunonotsi ngo birasabwa yuko adakoresha Ibiyayura Mutwe, bimwongereza inguvu, ngo naco gituma bitabiriye izo nkino, kandi ngo ni nakaje ko kuraba aho bageze mu bijanye no kwinonora imitsi.
Tuve mu nkino za atletisme tuje mu rukino rwa rugby mwishirahamwe ry'urukino rwa rugby kuri uyu w'Imana bari batunganije tournoi n'inkino zitandukanye zikaba ari inkino rero zabereye ahatandukanye hariho zimwe zabereye mu gisagara ca Bujumbura mugabo hakaba n'izindi zabereye ruguru muri region Sud no kuvuga hariya muzarumonge umugwireza Beye watsinze umugwi Buyengero ibitsindo 14 kubusa umugwi wa Horizon unganya na Reza Beye ubusa kubundi Buyengero itsindwa na Horizon Dirake amanota 5 kubusa. Hanyuma muri region Nord Kayanza yatsinze Ngozi ibitsindo 12 kubusa hanyuma Kayanza yongera itsinda Gitega ibitsindo 7-5 Gitega itsinda Ngozi ku bitsindo 12 kubusa. Ku rutonde rero no kuvuga ko Kayanza ariyo ya mbere Gitega ibiya kabiri Ngozi iba iya gatatu. Hariya muri iyo centre mu ntara za Gitega naho hahuriye Ngozi na Gitega Ngozi itsinda Gitega 22 Kayanza itsinda Gitega 40 kubusa nayo Kayanza itsinda Ngozi ku manota 12 kubusa. Muri urwo ruhande Kayanza ni ya mbere Ngozi ni ya kabiri Gitega ni ya gatatu. Nuko rero tukivuga ibijanye n'urukino rwa rugby twarigereye uwitwa Albert akaba ari wasanzwe arongoye ishiramwe ry'urukino rwa rugby mu Burundi tumubaza intumbero y'izo nkino atubwira rero yuko ari tournoi batunganije kugira ngo basubire gutangura ibikorwa vya rugby muziko byari byahagaze bivanye n'ikiza ca coronavirus tumutegabiri. Inkino twateguye ni tournoi yabaye ku ntuze ku masantre atatu hariho ku marejo atatu plutôt hariho region ntuze no yabari yabereye Ngozi akaba na region Ouest ya Bujumbura akaba na region Sud yabereye mu Rumonge. Hanyuma twateguye iyi ni tournoi itegura gusubira kugira phase retour ya championnat twari twaciriye hagati kubera iki kibazo ci pandemie ya COVID-19. Urumva iyo umukinyi amaze amezi 5 ataja kuri terrain hari ikintu kivako ntuze niveau iragabanuka ariko ntikibuza yuko basubiye ama entraînement niveau isubira hahandi canke ikaduga kuruta. Ibikorwa bigiye gutangura deja iyi ni message yo kugira bace baja kuri terrain bagira entraînement. Hanyuma ntuze twategura yuko ntuze phase retour ya ntuze ya championnat twari twahagarikiye hagati yotangura nka mi-septembre kuko kenshi urabona rugby iyo hakizuba amatere arononekara ugasanga ivyatsi byaravuyeho. Urumva on espère que muri ntuze le mois mi-septembre imvura izoba yaguye ivyatsi byasubiye kumera terezi imeze neza.